Musi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi ndushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanya niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Ugomba kubarakaza bihagije mukabyerekana mu bikorwa byo guhangana n'ibibazo dufite. Ndase muri byo nari maze kuvuga ngo abanyarwanda bavyumve, bigomba kubarakaza bihagije abato n'abakuru. Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV, mbonesha kure imwe rudende ibashikiriza makuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu gateka kazi na muntu, mu makungu, mu kibano ndetse n'andi makuru yose bariko ravugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mwamwe mitegure gukurikira amakuru n'ibiganiro kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Nimbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru mu Kirundi. Reka ndakwibutse weho woba utaravyonda sabone canke partage bivanye naho uba uherereye ucubanzo fyondeko kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mbonesha kuri imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza kandi biba bigezweho. Reka rero mbanze ndakwibutse zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko muri iki gitondo. Mu gihe leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika yacu y'u Burundi ibintu bitifashe neza ndetse umutekano ku mpande zombi usubira gutosekara umwanya n'umwanya, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ingingo ziteye ubwoba na cyane ashimikiye ku ngingo z'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije leta y'u Rwanda ko yoba ifadikanya n'umugwi twaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi kandi murabizi neza cyane ko ari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanye guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atayihurira n'umugwi twaje urwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze amajambo y'agacamutwe avuga ko ngo mu gihe umugwi wa M23 uzotera Bujumbura ngo kizaba ari igihugu cy'u Rwanda giteye Repubulika y'u Burundi. Ibi kandi yabigabishije avuga ko nawe azoca ngatera u Rwanda aturutse mu Kirundo. N'amajambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije avuga ko mu gihe yaragiranaga ikiganiro n'umunyamakuru n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango, Perezida Evariste Ndayishimiye yama avuga ibijyanye n'intambara hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, ndetse aho yanavuze ko ngo leta y'u Rwanda azoyiha isomo nkuko yabyigamba nyene ubwo yari yagendeye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo. Hari hashize amezi make nyene agendeye intara ya Kirundo, aho yavugaga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ngo ari wo mwasi u Burundi bwo babufise. Ico gihe kandi yabariye abanyagihugu ko ngo bagomba kuryama barikanuye, ndetse anavuga ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo kizoha isomo rikomeye Repubulika y'u Rwanda. Ico gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye agabisha abanyagihugu avuga ko agiye gucungera umutekano w'igihugu ciwe cy'u Burundi, ndetse anavuga ko ngo abanyagihugu b'u Burundi ngo batazokwemera gupfa nk'intungwa. Anavuga ko ngo batakwemera gupfa nk'intungwa nkuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo vyoba bihagaze. Aya majambo rero mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kubisubiramo kwirigenekerezo rya 25 ntwarane 2025, aho rero mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango yagarutse kuri izo ngingo acavuga ko ngo leta y'u Rwanda mu gihe umugwi wa M23 ngo wohirahira ukinjira Bujumbura ngo winjiriye Uvira ngo nawe azoca yinjira mu Kirundo ngo gata acika Kigali. Ibi rero Perezida w'u
Burundi Evariste Ndayishimiye yabivuze agira atanga umuco ngo ko leta y'u Rwanda yoba ifatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano ngo mu bice bitandukanye. Iyi ni ingingo kandi leta y'u Rwanda yoyo yahakanye yivuye inyuma ikavuga ko ataho ihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikandi ni ingingo umugwi wa M23 wahakanye wivuye inyuma ndetse unasohora itangazo ryemeza yuko umugwi wa M23 udakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi biruke n'ubundi mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wumva abandanya avuga imvugo z'ibiburwanko hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi abikoze mu gihe n'ubundi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugaye imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi abivuga nyene mu gihe yagirizaga u Rwanda ngo rwo barufatikanya n'indi migwi itwaje urwanisho harimo na Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu Burundi. Iyi kandi nayo ni ingingo leta y'u Rwanda yahakanye yivuye inyuma ivuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu bice bitandukanye ngaho mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye murabizi neza ko yugaye n'imipaka ihuza igihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho ndetse yanavuga ko nyene ngo ico gihugu ngo coba gicumbikiye abansi b'u Burundi. Ahangaha yavugaga ngo boba barasize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe uwari perezida w'ico gihe ari we perezida Pierre Nkurunziza. Mu majambo rero perezida Evariste Ndayishimiye yarashikirije ku igenekerezo rya 25 ntwarante 2025 uravye n'amajambo ateye ubwoba ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Gusa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuri ayo majambo yose nta kintu yigeze ishikiriza, yariturije ubwo na mbere hose ubwo yavugaga ayo makuru yo gushaka gutera u Rwanda yifatikanyije n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe ntaco yigeze yishura kuri ayo majambo y'abo bakuru b'ibihugu byombi. Gusa leta y'u Rwanda yari yatangaje ko izobandanya icungera umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyagihugu b'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda kandi ivyo bibaye kandi mu gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yagiranaga inama ubwo nyene ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'ishirahamwe ry'umuryango wa SADC yari ryagiranye abakuru b'ivyo bihugu byombi ko bari bagiraniye inama ku buhinga bwa none, aho barabiraga hamwe ukungana umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini wobandanya usahirizwa. Perezida w'u Rwanda rero yaciye agaruka ku mutekano w'akarere k'ibiyaga binini ndetse anavuga ko igihugu cy'u Rwanda gihangayikishijwe n'umutekano w'igihugu cabo ndetse n'abanyagihugu b'u Rwanda. Ivyo yabigarutse ko ubwo yavugaga ko umutekano mu karere k'ibiyaga binini wobandanya utosekara ndetse anavuga ko ibihugu vyobandanya bifata ingingo kugira ngo umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini ubandanye usahirizwa. Perezida rero w'u Rwanda w'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye uravye ivyo abandanya avuga uca wumva yuko nyene afise umugambi wo gushaka gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Reka n'ubundi tubandandirize amakuru kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Mu gihugu cacu cy'u Burundi n'ubundi hariko haravugwa amakuru atandukanye. Tunyarukiye mu ntara ya Gitega biravuga ko uwo mwaka ngo muri iyo ntara ngo umwimbu w'ibigori wabonetse ngo ku rugero rushimishije. Kuri uyu wa 2022 ntwarante 2025 abarongoye imitumba amazone hamwe ndetse n'abakozi bo kuba makomine bazindutse ngo mu gikorwa cyo kwimbura ibigori mu murima wa komine Gishubi. Muri ico gikorwa ngo bakaba kandi barashoboye kwimbura itoni zishika 10 z'ibigori. Muri uwo mwaka kandi umwimbu w'ibigori ngo warabonetse cyane ku rugero rushimishije nk'uko musanteri wa komine Gishubi abishikiriza. Nubwo umwimbu w'ibigori ngo wabonetse, leta y'u Burundi ihamagarira bene gihugu kudasesagura umwimbu ngo ndetse inagabisha abawukwikiza mukiza ngo kugurira ibigori ku mahera y'intica ntikize. Ibyo biruko kandi mu gihe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano baherutse gusohora itangazo rivuga ko wese azofatwa ariko agurira
umwimbu w'ibigori ku giciro yishakiye ngo canke uwugurira uwo mwimbu mu bibanza bitazwi na leta ngo canke ngo awugure abajejwe intwaro atavyo bazi, uzofatwa ngo azohanwa nk'uwakoze urudandazwa rwo mu kinywabi. Mu yandi makuru kandi tuyabandanirije ko ariko aravugwa mu migenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umushikiranganje w'ibigenderanire wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravuga ko yoba yarazaniye ubutumwa umukuru w'igihugu c'u Burundi. Mupfasoni Thérèse Kayikwamba, umushikiranganje wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo w'imigenderanire n'ayandi makuru, avuga ko ngo urwo rugendo yarugeze mu Burundi uno musi kwigenekerezo rya 25 Ntwarante 2025. Icari kimuzanye ngo kwari ahanini ugushimira Uburundi kuko bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zababa 79,000. Izi mpunzi rero bikavuga ko zihunga intambara iri muri ico gihugu. Kandi umuvugizi w'igihugu c'u Burundi Zine Gwirene Gatoni avuga ko ngo hari n'ibihumbi 30 vy'impunzi vyiyongereye muri uku kwezi. Uyu mukongomani umunyakongo rero avuga ko ngo yaje azaniye ubutumwa umukuru w'igihugu c'u Burundi. Avuga ko rero yararungikiwe na mugenzi wiwe ariwe perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mu gushimira cyane rero ngo gufasha hagati y'igihugu gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo harimo no gushimira Burundi ngo kubona bwaruguruye amarembo ngo bukakira impunzi zababa 79,000 z'abakongomani baje bahunga intambara iriko irabera mu gace k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuvugizi w'u Burundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamwijeje ko agiye kuboneka ngo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane ngo n'amakungu yahagurukiye rimwe kugira yiyamirize iyo ntambara iriko irahabera. Mu yandi makuru tuyabandanirije n'ubundi kwereko aravuga ngaha mu makungu mu gihugu ca Burkina Faso. Umukuru w'ico gihugu nyene ca Burkina Faso ariwe kapiteni Ibrahim Traoré yanse ko ngo indege za Air France zisubira mu gihugu ciwe kubera impamvu imwe gusa. Muri Nyendagaro 2023 ishirahamwe Air France ryahagaritse ingendo zija muri Burkina Faso kubera umutekano muke muri ico gihugu. Igihugu Ubufaransa bwashize mu rutonde rw'abantu ngo aho kwirinda. Iyo ngingo yaragize ingaruka mbi ngo ku ngenzi abatembera ndetse no mu bucuruzi. Ivyo kapiteni Ibrahim Traoré akaba yabibonye ngo nko kwinuba umutekano ubutegetsi bwiwe ngo ntibuzorangwa n'umutekano ngo kuba ahiritse ubwari buhari mu mwaka wa 2022 kugira ngo kandi ishirahamwe Air France ngo risubire gukorera mu Burkina Faso ritegerezwa ngo kuzana icemezo cemejwe na leta cuko umutekano wateye imbere ngo kandi wifashe neza kivuye mu Bufaransa. Umukuru w'igihugu ca Burkina Faso kapiteni Ibrahim Traoré asaba ko igihugu ca Burkina Faso ngo gisubirwamo ngo kikambikwa agateka. Ivyo avuga ko ngo biriko birasenyura ishusho ya Burkina Faso. Ivyo kandi rero ngo bizogumuko ngo bihagaze uko ata ndege ya Air France ijayo ngo mu gihe Ubufaransa budashize Burkina Faso ku rutonde rw'ibihugu umutekano wifashe neza. Reka rero mbe mbashimiye mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku murisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Byari itekano umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twamo tubashikiriza ku murisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Umurisha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Reka amakuru yacu yo muri iki gitondo tuba tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho. Amakuru mubandanya mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.